Ibarabara ryitiriwe abarovyi, iryitiriwe mu barazi Swahili, namwe mu mabarabara ariko arabomagurika biturutse ku mamodoka aremereye ahaca, aho turi muri quartier Asiatique mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaboneka ko iyo imvura iguye amazi aca anyengetera muri ivyo bibomoka maze agasongera isibe. Abakoresha ayo mabarabara mu kwiyunguruza canke abahaba bakabona ko babangamiwe n'iryo bomoka ry'amabarabara, na burya amazi y'imvura ashobora no kuzura akabatera aho baba biturutse ku bibomoka biri mu miserege. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza ni kimwe, ahandi mu mabarabara nk'ayo iyo yubatswe barashiraho ivyapa vyerekana imodoka zihaca uburemere ziba zifise, ariko hoho bikaboneka ko atabihari. Twagerageje kurondera abajejwe ivyo kubaka amabarabara ariko tukaba twabakenye. Ni inkuru tuzobandanya tubaronderera.